hariho uyu mukobwa yari afite amenyo asohoka mu mizuko wanye ntiyashobora kuyafuka. Afite amenyo mu mizuko abuze ibintu byose atwenze yagumuko ayafutse avuga ni fuka amenyo yawe. Aha yaba yayafutse bishoboka ugara amenyo yawe ntiyafuka, amenyo yaguma ku muyaga, amenyo yo yaguma yumye kubera yaguma hanze. Hanyuma rero yari kumwe n'abandi bakobwa 8 baja ku musozi gusenga. Hanyuma wa mukobwa cyangwa ni Imana iravuganye nanze nehe kagira inkuru tubwi ataravuga ni Imana impaye umugabo mwiza ntiyo yo haleluya haleluya. Bobo baciye babona ya menyo directement abezuko havuga ni umugabo azobona yo menyo akikubona honye nazoca katasubira inyuma atavuganye nawe n'ikintu na kimwe, ariko abantu babona ibyiza atari we bikwiriye Imana yo yakubona. Haleluya haleluya haleluya. Baravuga ntituguciye intege, ariko Imana kwera, Imana kwera, Imana kwera. Imana nayo nimba ishatse kugutera intege ikumotive kugira ngo ntiwihebure. Icambere urikuriye, icakabira amenyo yawe ariko ibintu bimeze nk'intuzeya kandi arasohotse hanze. Imana idufashe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Hanyuma haheze amezi 3 kubera ko barabagenzi cyane kandi bamwe na bamwe barafite icyo bapfana. Hanyuma bari ahantu muri restaurant basohotse haca haza umuhungu aparika imodoka ni ashitse ngakubita amaso bya byinyo nako yamere kubera yari amenyo manini kandi asohotse hanze, urumva no kuyugara ntiyayugara. Imana idufashe cyane gose, umunwa ntiwashobora kuyafuka yaguma ameze uko. Hanyuma akimara kubikubita nti yewe mbega amenyo meza. Imana itsimukubitamo akantu yamenye atatangura kuyabona nk'ibindi bisharizo bimeze neza. Ayo menyo acara yakunda, aravuga ni uyu muntu honyene ni namutwari iwacu. Abantu b'iwacu bose yava mu miryango ikomeye bavuga ni abantu b'iwacu bazoguma baza gutangarira amenyo y'umugore waje, amenyo y'umugore waje. Bacaravuga ni uyu kiretse niyanyanka ariko niyanyemera ndakurahiye sindamusiga. Acaragenda aramuvugisha, babandi barigira neza ngo bababone, ariko waho ndiyibonera ya menyo niyo yabonye yonyene. Amenyo niyo yamuhamagaye. Imana idufashe cyane gose. Amaze kuraba ya menyo kuntu ameze, acaramubwira wa mukobwa aramubwira ni woshobora kumpereza akanimero kawe. Arashara kamuhereza. Hanyuma wa mukobwa acarabwa ni sinababwiye ndatanguye kubona gacu. Haleluya haleluya. Akanagacuki Imana igira neza nta nubwo ibikoze ndijenyene Kizima mwabibonye ngo naho atombwira ko yankunze Kizima yansabye nimero. We wabonye imodoka yinjiyemo ntitwayibonye havuga nti ariko Mana naho Imana igira neza reka turindire turabe. Inyuma y'igihe wa muntu ataramwandikira ni nukuri jewe numva ikintu nshaka kukubarira noke kubwira turi kumwe wa mukobwa umutima gi ndashaka tubonane. Ataragenda yewe yavuze ni watevye mbwira aho duhurira tubonane. Ataragenda bamaze kubonana wa muhungu aravuga ni none uyu muntu araza kunyemera kwe. Umukobwa afite ikibazo cyo kumubwira je teme, nawe umuhungu afite ikibazo ko baza kumwemera. Hari igihe Imana icanganye ibintu nawe ubwawe bikagucanganya. Imana ikora ibiruta cyane ibyo wari uyiteze ko mu izina rya Yesu. Imana ikora ibiruta cyane ibyo wari uyiteze ko mu izina rya Yesu. Hanyuma taramubwira ni nukuri umbabarire unyihanganire, aricisha bugufi nkuko abahungu bose babigenza. Haramubwira umukobwa mutima nyarutsa rivuge
haleluya haleluya. Wa muhungu acavuga ni ndagukunda. Wa mukobwa nawe mera wacagira amavyeyi avuga ne urankunza. Imana idufashe cyane. Nukuri naragukunze ngo narakubonye, ndavye amenyo numva umutima uramvuyemo, ndavye ukumeze ngo numva ndagukunze. Kumbe ntiyamenya ko hari akana Imana yamusize ku bwiza bw'Imana. Imana igusiga ubundi bwiza bwayo mu izina rya Yesu. Natanayeli Yesu yamubwiye nti ubonye ibi uzobona nibigize gute nibibiruta. Hanyuma rero aramubwira nti kandi si ico gusa, jewe nari umushitsi muri kino gihugu, ndagomba yuko ca ndakurongora ca ntanga inkwano nibanyemerera nica tugera. Avuga nti ico ntugisengere, gira vuba vuba tunyarutse naze nagukunze pi. Baca barabisoza barabirangiza, aca aranyaruka kuri telefone arabwira nti bababwiye babakobwa sindababwiye ibyabaye, ariko n'ubu ndicariko ndabona gaco. Uzoza uragira ibanga, ntuzoza uravuga ibintu vyose. Imana idufashe cyane gose. Wa mukobwa baca barapanga, aramudota, bagira mariage. Kuri mariage n'ifoto yifotoza bameze uko, amenya ari hanze, byose biri hanze. Wa muhungu aravye vyavyinye, umutima ukaca umuvamo, ukavuga ni Imana waremye uyu muntu neza, reka ndakubarire idefo yawe ntisubiye kukubuza amahoro. Hari igihe hari Imana yokoresha abakogohese. Nimba wafise amenyo asohoka yaragize ubukwe akagira ubugeni, yaciye abwira babandi bari bamubwiye ngo Imana ngo ishatse kugutera intege, cyabwira ndashaka muze mu mbera abadofini. Aca baririmba ingene bibereye kuraba. Byukuri ntago byari bibereye kuraba kubera ayo menyo ntiyasa neza, ariko kubera Imana yagize icikora bica bibera kugira gute